Muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ahimiriza indongozi gukorana neza n'abamenyesha makuru ni Esperance Ndayizeye arongoye inama y'igihugu ikurikirana uko ibinyamakuru bikora CNC hariko hihwezwa ivyaranguwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 shira 2024 kuri uyu wa kane. Guhangana ni nkukura zituruka mu mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura ngo n'umugambi wo guhozako byishurwa n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije ku bibazo by'abashinga amateka yari umutumire kuri uyu wa kane. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Inama y'igihugu ikurikirana uko ibinyamakuru bikora CNC irategekanya ibiganiro n'abajejwe intwaro mu gihugu kubwo kugwanya icuka kibi hagati yabo n'abamenyesha amakuru. Bivugwa na Esperance Ndayizeye arongoye iyo nama kuri uyu wa kane hihwezwa ivyaranguwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024. Ahimiriza indongozi gukorana neza n'abamenyesha amakuru mu kubaha amakuru bakabonera babakenera ko aheze afashe mu kubaka neza igihugu. Twebwe turategekanya ibikorwa byinshi bijanye no kubonana n'abajejwe intwaro kugira ngo n'abamenyesha amakuru n'aba cyane cyane basabikira amaradiyo bakorera ruguru, kubera yuko no bakunda kuba ibibazo kugira ngo bo nabo bajeje intwaro hagati mu gihugu dushobore kugira ngo kubashira hamwe tugerageze tuganire batahurane umwese yumva uruhara rwiwe kugira ngo kuko mwese natangura kumva uruhara rwiwe akumva aho agarukiriza naho atarenza bacakorana neza. Rero turagerageza turizera yuko ivyo inama twimirije cyo kugira ngo tubahimirize bumva yuko inkuru uyinumye ntacu buri kurafasha igihugu iyo ari inkuru y'akamaro kuko bivana n'inkuru yariyo hanyuma usanga atakamaro ifite bene gihugu. Novuga ni rero iminsi maze hano si myinshi ariko kandi si mike. Novuga nti ndamaze kubona ibitari bike. Cyambere na mbere nagoma shime nuko mbona ko abamenyesha amakuru bafise ishaka ry'umwumvikana, kubera kuva dusi hano turamaze gukora ibintu bitari bike. Harabaye utuntu twagiye tuba mu binyamakuru twashimiye gukoresha intumbero yo kugira ngo duhamagare tuze turayaga twegeranye kugira ngo dushobore kubonera hamwe ibyabaye, dushobore kugira isomo rimwe. Rero ndashima yuko abo tumaze guhamagara ngaha kandi bariyizi sini Rwanda bavuga abo tumaze guhamagara ngaha ivyo twumvikanye vyagenze neza kandi barashoboye gushira mu ngiro ivyo twavuganye. Navuze yuko mu bisanzwe amenyesha amakuru akwiye kwitaho gutanga inkuru ifitiye akamaro abene gihugu kugira ngo ibi inkuru ibubaka atari inkuru ibatera ubwoba canke ibasambura. Rero n'ukuri nibaza nti kuri iyo nkuru ifise akamaro ku bene gihugu ndasaba abajeje gutanga inkuru ko boyitanga kugira ngo ishikirizwe abigenewe ishobore kububaka. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ngo buriko buravugana n'umuryango w'abihebeye Imana b'abajesuite kugira ngo inyubako za kaminuza ishami rya Kiriri zisanugwe. Vyashikirijwe n'umushikiranganje François Havyarimana kuri uyu wa gatatu yari umutumire mu nama nshingamateka. Abashingamateka bagarutse ahanini ku nyubakwa za kaminuza y'u Burundi ariyo kaminuza ya leta ziriko zirononekara nk'uko umugwi ujejwe ibibazo vy'indero mu nama nshingamateka wabisanze mu rugendo wagize. Mireille Kanyange niho yarari.
Mu ngorane umugwi wo mu nama nshingamateka ujejwe indero wasanze mu bigo vy'amakaminuza ya leta harimwo inyubako nk'uko umushingamateka Felix Mpozeniniga arongoye uwo mugwi abivuga. Abashingamateka Nshimirimana Jean na Gwasagaton bo bashimikira ku kigo c'Ikiriri. Urugendo yikonsiyagize byagaragaye rwose ko mu makaminuza bagendeye berekanye yuko hariho imicafu idasanzwe na cyane cyane kuri kampisi. Tukaba tuzi yuko muri ibi bihe hariho porogaramu ya deshezero. Inyubakwa za kaminuza yaba kampisi Kamenge, yaba kampisi Kiriri, yaba kampisi Mutanga bakonstate aderablement y'ubwoba y'amaloko. Ubu none muravyiga zijya za kaminuza ukuntu zisa, abanyeshuri bariko baragira dans des conditions sanitaires kabiriya, umva na ya karite yoyo yova hehe. Naravye tropika n'ukuntu isigaye isa iteye agahinda. Kampisi Kiriri yoyo umenga wapi, uravye kuva muri 84 leta ifata kampisi Kiriri ukuntu hasi ukuntu haburiya mwakumva icyo gihe gushika no munsi okwengudo brose bashika gapentere kandi leta izo zirafata ibigo kugira ngo bifate gusa idashaka kubyatete. Munyishu umushikiranganje w'indero François Havyarimana yatanze nuko muri rusangi ubushikiranganje bugerageza gukora ibishoboka bafatiye ku buryo kaminuza za leta ziba zahawe. Ku kibazo ca campus Kiriri uyo mushikiranganje avuga ko bariko bavugana n'umuryango wa Jesuite kugira ngo izo nyubako zisubigwemwo. Ibintu vya campus Kiriri nivyo mukuri uravye ingene imeze irakenewe gusanurwa kandi hariho indi strategy turiko turakorera ko yo gufashanya n'abajya abapatiri b'abajesuite kugira ngo kaminuza y'u Burundi hajya muri campus Kiriri hashobore gusubira gusa neza. Ivyo rero turiko turabiganira n'abajesuite iruhande y'uburyo bwa leta nabo nyene baremeye yuko bashobora gusahiriza kugira ngo ijya campus ishobore kumera neza. Turiko turabiganira kugira ngo mbere dusinyiranire n'amasezerano. Nubwo hari inyubakwa zigeramiwe ubushikiranganje bw'indero buvuga ko hariho aho bamaze gusubiramwo, aho naho ni nkahahoze gisata cigisha uburimyi n'ubworozi eka n'inyubakwa za kaminuza nderabigisha ENS ngo ziriko zirasanurwa. Mu gisata c'ibidukikije tubandanya nano makuru guhangana n'inkukura zituruka mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura ngo n'umugambi wo guhozako. Ni nyishu y'umushikiranganje ajejwe ibidukikije kuri uyu wa kane yishura ibibazo by'abashinga amateka kubijanye naho imigambi itatu ariyo PRRPB, PIPARVB hamwe na Soleil Nyakiriza ku bijanye no kugabanya ibituma haba ihindagurika ry'ibihe hamwe rero no guhangana n'inkurikizi zaryo. Ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanya. Umugwi w'abashinga amateka w'amaho ujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi umenyesha mu cegeranyo cawo ko wasanze umugambi PRPB wo gusubiza itoto no gukingira ibidukikije uri kugenda neza cyane, kiretse mu ntara ya Muyinga aho ibiti vyatewe vyariwe n'umuswa. Uwo murwi ugashikiriza ko umugambi PIPARVB ujejwe kugwiza umwimbu mu burimyi no kugabanya ubukene wagenze neza mu gice cawo cyo gukingira isi ndimwa no gutanga imbuto zirobanuye zishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Uwo mugwi ariko ukamenyesha ko wasanze umugambi Soleil Nyakiriza ujejwe gutanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ukingira ibidukikije utaramenyekana neza mu gihugu. Naho biruko umushinga amateka Kome Manirakiza afise inyitwarariko kubijanye naho umugambi wo gukingira inkukura mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura ugeze. Je nagomba kubaza mu vyerekeye kano karere ka Bujumbura cane cane aha hejuru mu misozi aho usanga izi nzuzi zose murabona ko cazuzura ugasanga imisozi isi ndimwa yose igiye mu nzuzi
nk'ayi Bujumbura waca habomagurika nagomba kubaza umushikiranganje uko bategekanya gukora muri ako karere kugira ngo ibidukikije koko bisubizwe isubizwe ubutoto nk'uko proje bivuga. Kuri ico kibazo umushikiranganje ajejwe ibidukikije yishura ko leta itareza amaboko. Prosper Dodiko akavuga ko naho hari ibikorwa bimaze kurangurwa ari byo guhoza ku nzuzi twateye imigano byarafashije kuko impande z'uruzi zaciye zigira ingufu kugira ngo ntizisenyuke. Kiretse n'ibyo murazi yuko twanateye n'ibiti byinshi gose kuri imisozi hanamiye iki gisagara ca Bujumbura harashibwa imikobeko, ariko naho hagiye ingufu nk'izo impinga iracari ndende kuko ubwa mbere ni hanini n'inzuzi zihaca ni nyinshi, tukaca turaba rero uburyo twari dufise turatubona yuko ivyo twakoze ntituravyishimira kuko twari dufise uburyo buke, tukavuga tuti rero ni igikorwa tuzokwamizako kuko twaramaze kubona yuko mu gihe tudakingiye iyi misozi ko dushaka kugira ingorane cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nayo ku kibazo c'imigambi idindira mu bushikiranganje arongoye imfashanyo z'amafaranga zigasubira inyuma, umushikiranganje Dodiko yishura ko kenshi biva ku mpande zose Uburundi n'abafasha imigambi igateba gushirwa mu ngiro, ariko akabahumuriza abashinga amateka ko ico kibazo kiriko kiratorerwa umuti. Evariste Nzikobanyanka urakenuye. Bamwe mu mvukira z'intara ya Rumonge baripfuza kumenya ko ivyo gutunganya ibibanza vy'iratiro bigizwe n'amashuha ku Mugara hamwe no mu bindi bibanza vyugururiwe bose. Babishikirije mu nama y'imvukira ku munsi wa Mungu heze, basaba ko muri ivyo bibanza hoshigwaho abajejwe amagara y'abantu babanza bagasuzuma uko amagara y'abagendeye ivyo bibanza yifashe imbere yuko bahakoresha. Buramatari Leonard Niyonsaba avuga ko ico gikorwa cugururiwe ubishoboye wese hisunzwe igicapo cyateguwe n'intwaro. Mbega suko Jean-Marie Mayonga. Muri yo nama yahuje imvukira z'intara ya Rumonge barabajije ikibazo kijanye n'abifuza gukorera mu bijanye no guteza imbere ibibanza birimwo amazi y'amashuha ko vyo kwemererwa n'abandi bikorera ivyabo. Abandi nabo bakaba berekanye ko muri mwe n'ivyo bibanza hakwiye kubaho ubujejwe amagara y'abantu yofasha mu gusuzuma uko amagara y'abahagendera yifashe kuko bimaze kugaragara ko hariho abahura n'ingorane mu gihe binjiye muri ayo mazi y'amashuha. Ajya amashuha cyo bwambere ngo nayo mu privé sinzire muri ndo munyamuhuta y'ivyo mu Rumonge hari kureka bimenya bega na ya leta na y'intara nayo mu privé. Nagomba sabe muri ya yamenaje muri kumurakora wiyumvire muri bya buno mwagiye muravuga akantu gatoya ko bitavuga hariho des gestes simples qui sont hashobora kujamo même le poste de premier secours kugira ngo umuntu arabura ikintu kimufasha mu muntu umwe agatakaza amagara yiwe kuko benshi nk'abajya usanga bafite donc de problème d'arrêt cardiaque ngabo utashobora kuba sauvé ariko kubera ikintu kimwe cyakorwa nja muri suggestion ya partenariat public et privé nimba bishoboka nk'ibi mwavuze vy'amatrava ariko arabera ku mashuha ku Mugara turakunze kubona yuko iyo ari umuntu ari mu privé afise uburyo agashiramwo na suivi irakunze koroha ugasanga icyo kintu kiratera imbere gusumba ari uko coba mu plus public niko ndajenga vyibaza hamwe vyokunda yuko dukoresha iyo partenariat public et privé usanga bidufashije cyane. Nkaca mvuga nti hamwe vyokunda mukegera abanyamitahe b'abanyarumonge banashaka n'abandi kuko hariho n'abadiaspora usanga bafise uburyo bufasha cyane muri kino gisata kugira ngo turizwe ikomere cyane. Urongoye komine ya Rumonge akavuga ko amashuha yo ku Mugara amaze gutegurwa neza ariko imiryango yuguruye no kubikorera ivyabo. Twankarira abantu baza
kudusubiza inyuma nta bavuga ngo umuprive araje ugasanga ashaka gusubiza inyuma umugambi w'igihugu rero abaprive abikoro twabo bari mu Burundi bari hanze turabahaye ikaze igitabo kirahari kiranditse abakeneye amashuha burya abishoboye turabahaye ikaze kandi turafise n'andi mashuha ikaragara yavuze mubaho hajya hari n'ayandi yo kwidama ntari kaburimbi mugabo induru abantu bashaka cyane ayo kumugara Buramatari w'intara Rumonge Leonard Nyosaba akavuga ko ababishoboye imiryango yuguruwe ariko bakaza kubikora bisunze igicapo cakozwe na leta ni by'amashuha y'amazi yo kumugara twaragize ivyigwa bikomeye tuje muri commune Rumonge no mu bushikanganje byaje bari mu nyubako baza tugira igicapo aho twifuza yuko y'amazi yo kumugara y'amashuha eka sinajya yo bonyene hariho n'andi karagara turedwere mu kuyo kumugara ubu uye commune arinze miliyoni zirenga 60 ku mwaka mu gicapo rero dufise twifuza ko yazokwinjira miliyoni zirenga nk'300 ku mwaka aboza gufasha twagira partenaire public et privé kuko niho bitotera imbere cyane aboza gufasha cyangwa bifuza ko tugira partenaire public et privé bo kwisunga igicapo kirahari muri iyo nama bararabiye hamwe ibijanye n'ibindi bikorwa byo guteza imbere intara nko mu bidukikije no gukurikirana neza ibikorwa byo gusanura ibarabara rikuru rya gatatu uko biriko biragenda. Jean-Marie Mayonga nawe urakenuye amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino umugwi serukira gihugu mu nkino z'umupira w'amaguru nguriteguriye neza inkino zo kurondera itike ryo kwitabira igikombe ca Afrika zizohuza n'imigwi serukira bihugu ya Malawi na Senegal ku magenekerezo ya 5 na 10 mu kwezi kw'icenda kuza mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane Etienne Ndayiragije umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba yizeza ko abakinyi yifuza kuzokinisha bafise amagara meza kandi bose bari mu bihe vyiza. N'urutonde twisunze cyane kuraba abo tugiye guhura nabo abo novuga ko ari mu adversaire bacu ari Malawi na Senegal onko twarafashe umwanya munini uhagije wo kwiga kubo tuzohura turarondera no mu basore bacu abari tayari abiteguye kuza kurwanira igihugu kugira ngo dushobore kuronka iyo qualification amwe mu makuru yo tuvugana nabo ni kimwe twifuza kugera ko nuko zino match zibiri zikenewe cyane ko turavye experience la fois passée turondera kujya muri kane ya la fois passée kurondera gushama inguvu nyinshi kurondera qualification ku munota wa nyuma kenshi bikoze kutatwerera cyane nico gituma twifuje ko zino match twozitangura neza kuko tanguye neza birashobora kuduha inguvu mu nyuma tutiwe turiyuka kurondera ngo ujya natsindwe n'uyu kiba byiza dutanguye neza nico gituma twagize inama nyinshi twavuganye n'abakinyi tugerageza kubumvisha ko cyo dushaka kugera ko gitangura kuri zino match kandi no mu nkomezi bafise kandi bifuza no kugira ngo kariyere yabo yacu twese ishobore kugera kure dushikire kunyota abarundi ko tubereyeho kugira ngo dusubize agateka kandi uko abarundi bakwiriye kandi bamerita kuba muri uwo munezero gusubira gukina kandi Anyo duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye muryoherwa n'isanganiro